Bagenzi reka ndabipfurize amahoro amagara meza n'amafaranga nkuko vyama. Uno munsi bagenzi nje kwishura ibibazo benshi batubajije, nabonye ikiganiro duheruka gushiraho ama commentaire menshi bavuga ati none gaho mdishani makutaduha urutonde rw'ibihugu twoje kuronderamo ubuzima ariko bitadusaba visa, kuko bagenzi ikintu kigorana ni visa. Ivyo niko bimeze, ariko rero ndabaha ikaze cyane kuri ishene cyane, nizere ko vraiment zamwara koze subscribe kandi ababikoze muri intwari rini n'ishure, donc aho tuza tukamenyera ibintu byinshi siri tubijanye n'ukuntu two kwidevelopa, tukamenya n'ama opportunité adukikije canke tukamenya ivyo dufitiye uburenganzira benshi tutaba tuna hagaciro canke tuba tutazi. Ego nizerere ko ni muri mushasha utaza kumara iyi video utarafata isegonde zibiri gusa ufinya akantu ko ngaye fuka subscribe canke sabone bitewe n'ururimi ibikwereka mu phone yawe. Okay, ubushize rero nababwiye ni jewe bagenzi hari nkunze kubasangiza ama opportunité, hari bigano bica kuri ishene, hari bica kuri Agaciro Media, urumva naco gituma nababwira ni hose muzikurikirana izo shene, kuko umunsi yamwe hacibi ibini bicarya ubaye ukurikirana hamwe hari gihe hari bizogucika kandi birigomba kubimenya. Lelo bagenzi maze kubona ko abantu benshi barota kuva ku mugabane hanini wa Afrika, bagana cyane cyane nk'umugabane wa Buraya, umugabane wa Amerika, hariho n'ibihugu bya Asia benshi ndazi bifuza kubamwo, hariho nka za Korea du Sud n'ahandi henshi. Aho rero benshi babifuza kumenya amakuru y'ukuri. Jewe rero ibinda bibamo nk'akazi ka misi yose, nico bituma kumure menya byinshi. Agira rero aho nshafata kanya nti reka ndabisangize bene wacu b'abarundi, kumure umwiriwe kudandaza uwundi iriwe gukora akazi kanakariya. Okay, kora gusumbije umwanya rero ndabikurangire. Okay, ku bihugu ku mugabane wa Afrika hari ibihugu bitari bike kameme byo gutemberamo canke byo kuja gukoreramo bitagusaba visa. Aho ndiko ndavuga cyane cyane ku Barundi. Siniko mvuga ukindi gihugu, ndiko mvuga ku Barundi. Hariho nk'ibihugu vya Gambia, vya Kenya, vya Mauritania, Uganda, ibihugu byinshi vya Afrika vraiment benshi baratemberamo ataco bibasavye, ariko ni Burundi ibihugu byinshi bibuzamwo atavize bisabwe. Mugabo reka tuvuge rero ku mugabane wa duhere ku mugabane wa Aziya. Ku mugabane wa Aziya abarundi muremerewe kuja muri bino bihugu bibiri, kimwe kirakomeye ikindi si cyane, ni igihugu ca Singapore. Igihugu ca Singapore kirakomeye gose bagenzi, muntu ze ya mu bijanye na za mukerarugendo cyangwa ibijanye na visit cyangwa tourisme. Hakaba kandi nikijanye na n'igihugu ca Philippines, aho hose n'ahantu ataviza usabwa. Visa kuri aeroport ni uhitura gongesha, nta kindi kintu usabwa. Mugabo ku gihugu nko kuri iki gihugu ca Singapore mu isanzwe ni igihugu giteye imbere ku rugero runini cyane, kandi ni gitoya gose gishobora kuba kingana n'intara imengira ngo y'u Burundi, nubwo Burundi bavuga ko ari buto. Ni igihugu gitoya kigizwe hanini n'umuji gusa, kikagirwa n'ama industry, ama hotel, business, nagaho guverinoma kiyubatse mu buryo bwa danje. Ahubwo umunsi umwe nzokibakorera k'ikiganiro nabere ukuntu cyakoresheje ama partenariat kigaheza kikiyubaka, kuko byinshi biriyo ugiye kuraba n'ivy'Abashinwa, nagaho kiyubatse mu buryo bwa buri rapide cyane, ngira kuyisika ashobora kuba kaza mu bihugu vy'imbere vyubatse n'ingoga. Okay, hamwe n'igihugu ca Philippines rero. Philippines gusa bagenzi, Philippines ku bantu bamaze kujayo nagenda se n'umuhonkre yabayeyo, yambwiye ko ubuzima bwaho atari kirenga, kintu ngo yabonye ni ashango baranywa kweri ashango baranywa vraiment vya danger, utuyoga ngo ni twinshi. Hama n'igihugu kandi gifise ibijanye n'amabuye y'agaciro gose, uburyo kujya twebwe uza ngaha muri Musée Vivant nk'Ibujumbura cyangwa Gitega bakwereka nk'ingona,
bakwereka nk'ibindi bikoko inyimafu hatungiye hariya muri musée viva uravisita ubwoko bw'amabuye donc ubutare donc ubwoko bw'amabuye atandukanye y'agaciro umonke wanje ubushize yamye nyereka amafoto yafotoyeyo eko ariko mu buryo bw'amaronderero sikirenga nabo nyene hanini burya umuzora n'abantu bakoresha nk'iguca Philippines bakoresha umutwe cyane bakora ibintu bijanye na technology kugira barabe ko bofata en fait bakora business international nk'ubu ngakira musanzwe mubizi nk'aya manuze aya manuze ya business online donc marketing ngaha mu Burundi benshi ni yava nka Zarias Motion in Global murazizi kumuri hariho n'izindi donc bene kuzikira n'aba Philippines okay ibihugu hanini no babwira ko ku mugabane wa Asia vyemerewe kujamo na Dubai kandi nayo nyene iri free visa mugabo burya ndazi n'abantu badakunze kubivuga aba barundi mu nabaje gukorayo baje bagenda kuri visa ya tourisme uvuze ngo uyigure kareka nayo ushobora isa nk'ari free mugana nyine iradandazwa uretse ko ivyo bindi byose byo mvuze ni totalite cyangwa 100% free tugene ku mugabane wa Buraya naho ku mugabane wa Buraya benshi ndazi barakunda ibihugu byinshi byaho ko boja kubikoreramwo ko boja kubayo ko boza nk'imiryango yabo ko boza nk'inshuti zabo ko boja kwigayo ariko ku mugabane wa Buraya donc Europe mu bushakashatsi nagize nta gihugu na kimwe kiri free visa cange gitanga visa y'ubuntu na kimwe donc zose ziragugwa ahubwo mbere ugasanga bijya bihugu bigize Schengen no kuva bigize akanama k'ubumwe bwa Buraya niyo European byo byuza usanga visa yavyo mbere iranazimvye gose murazi ko uyu munsi no bwani igihugu cy'u Bufaransa ndaguhe visa ndisiri ko tobura kurushikayo no kubwira ati kuja mu Birigi cange kindi gihugu cahajya nk'Ubudagi cyangwa ijya Europe du Nord aho usanga hari ibihugu ho bitekanye gose nk'Ubusuwise bya Norvege n'ibindi eba naho hantu nzi ko ari isinzi y'abarundi bipfuza kuja ariko nta rutonde rw'igihugu na kimwe gitanga visa iri free ariko ku mugabane wa Amerika birahari ni byinshi reka ndabikurangine ubushize rero nashize aka video kuri YouTube kwanza zari video zibiri video imwe ari kuri Agaciro Media yavuga ku gihugu ca Barbados gisanzwe kiri muri Amerika Latine cyangwa Amerika y'Amajepfo hafi ya za Brazil hariya ya za Mexique hama abantu benshi baranyandikiye bavuga ati home duhaye makuru ikindi nakoze video ndayishisha kuri ishene nyene ya home dishanyima ndavuga ko nuze ya ndavuga ni bunyari ibihugu byinshi bidasaba ama visa ndabonye ma commentaire menshi ndabonye abandondera benshi ngo dukore ubwo rutonde vire muzobukoze okay no musi rero narubazaniye ku mugabane wa Amerika ofete Amerika igizwe nkaho novuga gute ni Amerika ni nk'ibice bitatu mugaba hanini akakunze kuboneka bibiri ni Amerika du Nord ziri mu za Etats-Unis za Canada hakaba na Amerika Centrale hajya muri Panama aho gace vraiment nta murundi numwe ndigera numva yagiye ariko bashobora kuba bariyo kuko burya nasanze yewe abarundi baringira ko ahantu hose yashoboka kuko ubushize ari kiganiro twigeze gukora c'umurundi akora muri White House yo siteka rikomeye White House muri presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika okay ariko rero Amerika Latine cyangwa Amerika y'Amajepfo hari ibihugu byoroshe washaka no kurondera mu buzima kandi ivyo bihugu ku barundi mufise amahirwe 100% yo kuja kubiba mu cyayi kubikoreramo hariho igihugu ca Barbados twe twakibabwiye ashagise no mu ministre yazwi gose umudamu akunda no gukarira cyane cyane Israel ngo kunikora ubwicanyi niki nkunda kubona ama video yayo muri ONI uwo mudamu ni akunze kugira cyane okay ni igihugu ca Barbados ni igihugu ca Dominica naco muraza kukira abantu igihugu ca Haiti ni igihugu ca Saint Vincent umwiranda Vincent naco ni igihugu
hamwe n'igihugu ca Grenadine igihugu nayo ndajumisa ubwa mbere igihugu ca Grenadine hamwe na Ecuador co n'igihugu gikunze kuvugwa hose ibihugu ndabibarangiye ibihugu biri muri Amerika Latine kandi n'amaronderero bishobora kuba bimeze neza no kuvuga ico usabwa ndabasaba ikintu kimwe abantu benshi bakunda kunyandikira ngo heba ngo twabonye ikiganiro mwagize bagenzi itangazamakuru iyo rikoze ikiganiro liba riguha info canke riguha base canke amakuru y'urufatiro ibisige nawe ucuvyironderera rero ntuguri ntihagire umuntu aza kondonera ngo dushaka uduha yandi makuru arenze ibihunda bibabwiye nawe koresha za Google koresha hehe nawe vyironderera no kuvuga ko ibino bihugu iyo bigiyemo donc kenshi na kenshi utabuze ugira udodesha kunuze ya kuri passport yawe ari uko ushitse kuri aeroport mugabe icitondegwa utezwa kuba kugira ujeyo donc ushaka kujayo ushaka kuja kwigayo ushaka kuja gukorayo ushaka kuja kubayo kimwe maze kubona sinzi ko ari donc ariko tarinduka ushize nakoze ikiganiro kuri Traore ariko aravuga ati burya nta bantu barinda nk'abanyaburaya nibo bantu bazi gufata amariske mu buryo buteye ubwoba kubera ibaze baraje muri Afrika batazi ururimi rwaho na rimwe baje kudekoloniza bara traverse inyanja baga traverse ibihugu baje kudekoloniza batazi neza n'abantu baje kugwana baribo batazi ururimi rwaho batazi imico yaho batazi ibiribwa vyaho okay nibi rero nawe wo dukurikirana ushaka gufata risk ati ndakine kuja muri Barbados ndakine kuja muri Ecuador cyangwa ndakine kuja muri Dominica ariko aho hose ucubanza nawe uhigeho urondera makuru ahagije ayo makuru rero ntuze kuyambaza jewe kuko ibi ni iyo ari kubibona kuri BBC wira wacu hamagara BBC iyo ari kuvyumva kuri RTNB wacu yamagara ngo RTNB ngo mfasha umenye ibintu no baguhaye info amakuru y'urufatiro ibisikene ucu vyironderera nuko rero je nizera ko ico mwasavye ndakibakoreye bisigaye nize ko mwagize subscribe ibisigaye duhure mu bigenda vy'ubutaha ni Omde Sharima ndabakunda cyane bye bye.